maze kuronka visa yo kuja muri Canada najewe narukwe navuze ati ni sawa kabisa narisha mbona ko gikemutse ndibuka ico gihe hari umugenzi yambara ati ivyo muri Afrika uri kureko mu ndege nuriye na Bros ya Bros afiskira tucirabura anje mvuga ati kick Africa out of my life mugabo urabona ubu naragarutse mama wawe naho abagwaye kwibera uramwonga kabisa la population burundaise sera gênée ça c'est du point de vue ça c'est un fait urabona ko mwibarabara hari abajene benshi yego et les plus jeunes encore or ça ni problème kuko la population active nini niya ni problème kandi ni solution ukeneye kwiga muri Canada barafise politique de l'immigration hari abaza baje kwiga biri kuri internet immigration Canada kacona immigration par province c'est ma province 10 na territoire abiri donc les politiques sont là zigenda zirahinduka ces derniers temps ndiko nduviza ama radio c'était très difficile kuri immigration kuba étranger bakeneye kuza kwiga décider de quitter son pays kugira uje muri Canada ça demande un investissement aussi ugomba kufisa uburyo kuko bavuga ati we niba uje kwiga faudrait wapritse kuri programme yo kwiga faudrait ko wiga mugabo uravye uburyo des familles bashobora kurira la majorité des familles mu Burundi kuriha un étudiant international muri Canada nico gituma scholarship nabaho ay mabourse nayo ari muri cadre ya ma négociation entre les États si le gouvernement burundi tatanze amabourse kuko bourse yakura ngaho baba bafise des avantages yuko baforma abantu et puis hari ama programme de bourse si tu es trop brillant nga mu Burundi ukaraba les bourses qui sont offertes dans les universités oui ça va mugabo je suis pas là pour prêcher c'est pas mon domaine donc je voudrais pas trop donner de si nous vyoroshe les politiques changent les dernières années moi rabonye ko après le Covid il y avait yuko Canada ikeneye abakozi benshi mwabonye urabona igihugu cacu cy'u Burundi gifise vision cishize imbere ya 2040 2060 urumva ico gihe bigaragaza ko gikeneye abanyabumenyi bwinshi donc benshi n'imitahe myinshi kuja hanze byarakaryo keza ku gihugu cyane gose hamwe kugenda benshi namye niyumvira avaye ko nza ngaha mu nama ndiyumvira Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdi Changement ni muri mushasha kuri Agaciro Media tuguye ikaze cyane. Tubwire ko ngaha ushobora kwamenyera ama opportunité, ushobora kwarahura ivyumviro ndema butunzi n'ibindi. No munsi rero ku bantu bipfuza Canada, ku bantu bayipfuje kera mwe batayifisemo amakuru, uyu munsi bashobora kuyamenya. Hamwe na Ndayishimiye Jean-Marie. Tuguye ikaze cyane. murakoze ego ni nijyambere ndakeka muvuge kuri Agaciro Media ariko tubaha ikaze nyinshi merci ego mu gihugu ca Canada niyo musanzwe muba kandi ni navyo mugira mutuyagishe ko muri umwanya ariko mu gihugu ca Canada mwashitse bijyari gamuta 98 nkiri muto 98 ego nkiri muto mbaraci imyaka Yegereza kamiko haraci imyaka 27 ego wewe nakuvuga amashuri hafi ya yose wewe yize ego niho nahereje secondaire j'ai fait le collège et puis j'ai fait l'université oui et je travaille là mugabo wari wigeze kwiga amashuri yino gatoyi ego nanize ndakira hagati kubera igihugu cyari kirimwo ego hanyuma rero ico gihe twavyita tukiri bato
ubu ntabyo nabagishobora kubera imyaka twavyitabwira ama aventure. Alors à la base l'idée c'était d'aller par un conteneur tukaca muri South Africa bakiendi conteneur qui retrouve quelque part. Mais Dieu merci on n'est pas passé par là. Nashize muri Canada mu ndege 98. Oui. Bon muri kino gihe hari igice kinini cy'abarundi bifuza kuja Canada. Mbere no munsi hari nabakunze kuvuga mu mvugo y'ikirundi nyene ngo ashobora kuba ariko gaparadizo k'isi. Igihe mwari mumvise ko muzoja muri Canada mutarajayo mwahiyumvira gute mushitse mwasanze kujya mwahimba ariko hameze? Maze kuronka visa yo kuja muri Canada najewe narukwe navuze ati ni sawa kabisa. Naje mbona ko gikemutse. Ndibuka ico gihe hari umugenzi yambara ati ivyo muri Afrika uri kureko. Mu ndege nuriye na Bros ya Bros nafisikira tucirabura anje mvuga ati kick Africa out of my life. Mugabo urabona ubu naragarutse. Mama wawe naho abagwaye kwibera uramwonga kabisa. Muga ico gihe niko niyumvira. Ni periodique ariko ni par période ushika nk'ico gihe ingorane gihugu carimo uzangira hari ibintu by'intambara. Yego hari ibintu by'intambara kandi samakosa yuko umuntu yiyumvira yuko aja hanze. Ahubwo niyumvira ahubwo yo ari amakosa kutavyumvira kuko hanze ushobora kwaronkera ubumenyi watobora ukarongera naye mahera pas nécessairement mu guhigira ikindi kintu bashaka ni mitahe. Byose ni mitahe. Hanyuma twebwe mu Burundi turi un pays enclavé. Nous sommes condamnés à aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Nta mabato aza kubituzanira ni mpaka tuze turongera ni turantu dukikujwe n'amazi. Oya. Kwa tudashika ku mabahari. Ababi Dar es Salaam biroroshe ko aba en contact n'abandi bantu baje baciye ku mazi. Muga twe turi kondane kurondera ukuntu tuja kurahura kandi nabasokuru bahora bajimanamba. Yego. Nukuvuga rero umuntu kuvyifuza si bibi. Mugabo ukabigabanya nushira amatante hejuru. Kugiza amatante hejuru bigus urashobora kuba déçu cyane. Nka climat ni climazine nga climini na masezone nga tumenyeza ibiri ahandi mukayaga keza. Ahubwo ncamora nga kuri je ko ari paradizo n'ubushuhe nakabeho kandi akatara kabeho naho nyine kenshi ubushuhe bwinshi akabeho kenshi. Nkigenda nari muto nta bintu by'amahera nari muga abandi abaza bakuze bavuye ngaha ibujumbura benshi babimvira ko amaheri cy'amahera gikemutse. Mugabo nayo ibiti vyariya hari periode bitamera amababi. Hanyuma urumva naho niba amababi niba bitari byo biduhaye amahera yumva haro na periode taboneka. Amahera igihe taboneka ariho cyumenya ukuntu wiyadapta. Heureusement abarundi le peuple burundais abarundi benshi barafise capacité d'adaptation iri exceptionnelle. Tuyadapta neza twikomporta neza aho turi naho tutaresisa turabandanya dufise dignité ubuntu. Hari imvugo zikunze gukoreshwa yuko abarundi badafise ama experience ari kuri standard international bashitse muri ivyo bihugu biteye imbere basanga bise nka hatacho bazi gukora. Niko mubibona mwe nk'ababayo? Oya agenda bishira muri cadre ya exclusion. Ni bihugu navyo kameme turabiremera. Yego. Aba étrangers bashitse muri Canada. Les immigrants, on appelle ces immigrants. Baba fise formation académique, une formation de yos. Une façon de faire des choses. Il est différente ni uko muri Canada bikogwa. Ico guerrero Canada doit trouver des façons de trouver le Canada est le candidat immigrant. Yushitse hariya uragerageza kwiadapter. Ça c'est pas un problème pour les Burundais. Bari adapter naho baworo directeur muri banki ngaha hariya bikenewe urashobora kuja gufasha kubuzi bumwe butoyi
ntugende ureklama le poste de directeur. Heureusement kandi ku bafise ama effort, tu peux reprendre les études et tu peux aligner ta formation ou améliorer encore, te donner plus de chance. Ma formation elle est très accessible kandi bayiga ku bihe bita umwanya wose na 50 à 60 ans tu peux retourner aux études. Donc les formations, les trainings comme ça, c'est disponible. OK. Et la différence est au Burundi, on a tendance à valoriser le travail mvuga y'abantu bize. Yego ugasanga muga muri Canada bakeneye abacuisiniers. Abacuisiniers, pour te dire, c'est vraiment ababoyi bongayo wacu. Birahemba. Nivyo bihemba kuko le chef cuisinier abafisa salaire yiwe nziza gose. Kubyashize ngo marundi yoronka nk'imiliyoni 10. Imiliyoni 10 z'amarundi. Oya deja nta muntu numwe akora akazi muri Canada, salaire minimum $18 de l'heure canadien. 18 dollars par heure kwisa. Yego. Donc ushize kuri bivuze ko ashatse gukora amasaha menshi acaganya menshi encore. Mugurumva acakora bakora amasaha 8 muri Canada ko barakeneye kubaho, keneye kufata umwanya w'umuryango. Nashaka gukora overtime cyangwa ibyo bita gukora overtime, oui. Mais pour une période biva ku kazi kuri nature akazi mbo. Ça c'est peu importe. Mugaba barundi gusa je reviens nta kugira ma attente ari exagéré. Yuko nzoshika bikaca byoroha ko ngira mahera, c'est pas l'effort et pas la capacité de t'adapter au système. Nous hindure le système. Donc hari umuntu nigeze kumva avuga ngo muri Canada umuntu atogira umuduga cyangwa umuntu atogira inzu umuntu utabishaka gusa. Nukuri? Oya muri politique ya gouvernement canadien uko logement ni quand même ma droit les droits primaires donc kuvuga ko le gouvernement il a fixé dufate amagara gukitse iraguha uburyo bwo kuronka uko wivuza le toit uko wivuza ibyo nibindi byo ne naho umuntu abadafite uburyo ko bishika usanga ntubufise. Yego no le Canada quand kuko ni bafise système social iri tellement avancé nimvira ko wabasumbwa n'Ubufaransa. France n'a pas avantage menshi, des avantages sociaux. Mugabo le système social canadien spécialement muri province ni ya Québec c'est bon. Naho ugishika abashashe bashika abarundi bararonka nozeye les frais de base de subsistance et va permettre kuri royer pour une période uko biadapta barondera akazi de base encore le temps uko babona le système kunikora pour s'y adapter. Hama nk'ubu dufate ikintu kimwe mu bintu nzi ko bakunda kuronderaho n'amashuri mugabo gasanga twe nka mu Burundi cyangwa muri Afrika ntibabizi. Hari ufite twe turi ngaha ntituzi ivyo twemerewe muri Canada, ntituzi n'ivyo twogira ku burenganzira. Nk'ubu nkeneye kwiga muri Canada byo gukunda? Ukeneye kwiga muri Canada barase politique de l'immigration hari abaza baje kwiga biri kuri internet immigration Canada kachona immigration par province c'est ma province 10 n'ama territoire abiri donc les politiques sont là zigenda zirahinduka. Ces derniers temps ndiko nuviza ama radio c'était très difficile kuri immigration kuba étranger bakeneye kuza kwiga. Décider de quitter son pays kugira uje muri Canada ça demande un investissement aussi ugomba kufisa uburyo kuko bavuga ati we niba uje kwiga faudrait waplice kuri programme yo kwiga faudrait ko wiga mugabo uravye uburyo des familles bashobora kurira la majorité des familles mu Burundi kuriha un étudiant international muri Canada autour de $20,000 par année. Urumva bica bitangura kuba bizimvye nico gituma scholarship ntabaho
ayo mabourse nayo ari muri cadre y'ama négociation entre les États. Si le gouvernement Burundi tatanze amabourse kuko abourse yakura ngaho baba bafise des avantages yuko baforma abantu et puis hari ama programme de bourse si tu es trop brillant nga mu Burundi ukaraba les bourses qui sont offertes dans les universités oui ça va mugabo je suis pas là pour prêcher c'est pas mon domaine donc je voudrais pas trop donner de si nous vyoroshe les politiques changent. Les dernières années, moi, après le Covid, il y avait yuko Canada ikeneye abakozi benshi. Alors, baciye bugura amavalve ya immigration. Maintenant, bari procédure zo kuyugara kugira babanze bakire bajya binjiye déjà. Donc ni à la limite, je pense que ni hasard mugabo ni projet muzindi projet nawe urazi ko hari amariske kuweshwa no kureyisisa mugabo uri passionné na Canada donc tu refais. Là, faudrait-il que les moyens te le permettent kuguma kuko je crois tu dois payer les frais de visa. Oui si domaine que si hari ama agent en immigration bashobora kugira promotion y'ivyo baragirane. Malheureusement ça donne des gens de rêver. Moi-même nimvira ko jusqu'à muri Canada j'ai dû passer par des péripéties ni si bintu vyoroshe hari muri 98 yego ubu rero imvire ko babandanya bashira ko urufunguzo gusoma avec la politiquement quand je vois d'une manière de la politique mondiale. Là, Trump préconise le nationalisme. Alors, les pays, les États, et d'où c'est comme les frontières sont presque fermées. Donc la mondialisation, il a recul. La mondialisation permettait la mobilité. Oui. Et Mugabe, si tu veux, le Canada, c'est vraiment pas le paradis. Tu m'aurais dû demander au Canada le paradis. Mugabe n'a pas le paradis. Guko biri vraiment muri noze. Oya. Abariyo ça va on peut s'en sortir. Ngiyeyo vraiment mu mutwe nta kibazo mfise, mu nguvu nta kibazo mfise. None ubura akazi nkora. Oya hamarubutse. Hamarubutse. Abarundi bari adapta cyane. Kandi butanga n'amahera woshaka atari make. Abarundi bari adapta cyane. Ushitseyo. Mugabo uko nabajije hajya mu nama. Visa wironka gute? Nico kibazo cyane gose. Kibazo ni visa. Ni kibazo ni visa. Kandi no ushitseyo nta problem. Konga mu Burundi dusanzwe atana ntuze. Ntabwo ari kibazo cya ambassade. Ni kibazo za politique interne d'immigration ya Canada. Ni limita les quotas, ni limita ivyo ni bintu vraiment nimvira ko ni yo ni travail individuel umuntu ati je ndashaka Canada. Mugabo utaronse Canada ya la France. Utaronse la France et la Belgique, l'Allemagne, le Kenya, les opportunités sont partout. Mugabo un jour tu vas la voir. Kukurumva hari uraba chacun avec les moyens. Urumva ivyo ni vraiment ni kibazo individuel. Ngabonye urabona igihugu cacu cy'u Burundi gifise vision cishize imbere ya 2040 2060. Urumva ico gihe bigaragaza ko gikeneye abanyabumenyi bwinshi donc benshi n'imitahe myinshi kuja hanze byarakaryo keza ku gihugu cyane gose hamwe ugenda benshi namye niyumvira avaye ko nza ngaha mu nama ndiyumvira mu ma politique leta yagomba gukora nyumvira ko uravye à chaque fois que je reviens urabona ko la population burundaise sera gênée. Ça c'est du point de vue, ça c'est un fait. Urabona ko mwibarabara hari abajene benshi et les plus jeunes encore. Et or ça ni problème. Kuko la population active niya ni problème kandi ni solution.
uravye ibihugu nka Canada la population yabo la population est vieillissante bakenera abantu bakiri bato pour peupler le Canada, d'où la politique de l'immigration bamakenera kongeza abantu ngo 500,000 2026. Alors l'adéquation muvuga ko mu Burundi arakaryo keza gute kandi ubona abajene badafite ubuzi. Il faut faire l'adéquation entre la force active y'u Burundi abajene bagomba kuja gukora. Et mon point de vue, je ne peux pas dire yuko ngo nibagende gukora. Je no bifuriza ko boja gukora mu bihugu byo bihugu bikeneye abajene aho bahembwa amahera meza kugira bazoshobore kugaruka bafise n'inguvu financier zo ngaha bashobora gukoresha mu kwinvestisa ngaha aya. Hari umunyepolitike numvanye ikibazo avuga ati none bigiye biragenda gutyo abo incabwe canke abigihugu caramuye bose baca bagenda ati igihugu kizoteba gisigarana abantu atako bafise kundi bo bigenza ngarutse ruhombo gogo oya gosu ruhombo ça va s'équilibrer, le marché va s'équilibrer. La force active donc le marché d'emploi mu Burundi ni shobora gukontena abantu bose. C'est d'où la politique du président de la République yuko abantu bicréer leur propre emploi. Kubera le marché d'emploi idashobora kubakontena bose. Alors abo barengako barashaka kuja hanze et now bagiye hanze gukora ntibari déconnecté n'u Burundi. Hari ama technologie peuvent toujours enseigner à distance, peuvent toujours contribuer d'une autre manière à distance. Hanyuma non seulement bashobora kugenda batagiye gukora ahubwo bagiye kuzana ubumenyi par la voie des bourses. La politique y'u Burundi niyumvira ko bashobora gukoporora Ubushinwa pour ko Ubushinwa bushika hajya barungitse abana benshi kwiga mu mahanga mu bihugu vyose cyo gituma abashinwa bari hose. Donc 26 000 km², 13 millions de population, hari hakenewe miliyoni nyinshi bafise yo statut yo gushobora kugenda hanze no kugaruka. Nta les experts uvuze uti iri expertise nko muri médecine turakeneye médecin. Alors tu peux décider kugumya bufise ou bien tu peux décider guforma bashasha. Et tu peux encore là c'est la politique yuko kuzana abaformateurs baforma abandi bashasha kwaccélérer kuba abandi nabo bavuga ati c'est bon le pays hari na politique yo kuvuga ati avant de ndagwaye bourse avant yuko uja gukora hanze il faut quand même prester quelques années mu Burundi. Ivyo navyo ni politique mugo ivyo ni technique gusa ivyo ni ce qui est remarquable nuko la population active du Burundi ni jeune et cette force active doivent être bien canalisée kugira ishobore kugira ba orienter muri production kugira yone muri production bisaba ko ifite technologie kugira technologie nuko ama technologie menshi ari hanze bisaba ko arundi benshi baja kwiga hanze bakagaruka kuvyapplika ngaha. Ça va être plus facile. D'où ma question là-bas mu nama nanasavye yuko muri politique ni bavuga ko 2040 hazoba un nombre des revenus uravye ni règle de 3 udugije beaucoup de diaspora revenus zoba nyinshi. Les investissements extérieurs ivuye mu diaspora izochwa nyinshi. Finalement les objectifs de 2040 dushaka kushikira bien avant mugabo arungitse bagrandisher l'assiette de ya diaspora abantu benshi ba diaspora ari benshi et kandi barahari. Et j'ajoute pas nécessairement que on va prendre les benshi muri Canada rafise politique yo kuzana abantu ba Peruvien babarimye wotwara abarimyi igihumbi mu Cibitoke l'agriculture mu Cibitoke jagarave oya mugabo bafise Peru oya vraiment hari bari kwirigara abo cyabikora yego mugabo Peru irafise ama contrat de état
entre l'État péruvien na l'État canadien yuko barukira abakozi l'été kuko turi ma 3 mois baraza bakarima bakaca bataha. Et j'ai toujours désiré yuko nk'abarimyi bo mu Burundi muri été de toute façon des fois hari igihe batarima abari muri chômage technique bakubita 3 mois bagataha. Okay. Dufate ivyo twe turavyumvise muga ntituzi inzira bicamo mwe nk'abariyo hariya murashobora mukagira ukuntu mudiringa nima mushinga company hari nima mushinga iki yo kurokita abakozi muri ico gihe. Oya harafisemo business iyo si domaine wanje je naguha exemple gusa harafisemo business ariyo business akora kwambosha à l'étranger. De toute façon les meilleurs au Canada va les chercher partout au monde. Et il y a tellement de Camerounais baje muri les dernières années biboneka yuko le Cameroun a préparé yarigishe cyane yigisha neza yarungitse abantu benshi muri Canada beaucoup. Mugabo kandi biho vyace kuri gouvernement par gouvernement. Oya bo bari qualifié facilement. OK. Pour ma critère ya Canada. Bari qualifié les pays des fois choisissent atinda keneye kuzana abandi akeneye kuzana aba. Donc c'est la politique interne y'ico gihugu. Mugabo qu'est-ce qui empêcherait yuko Burundi burika amabourse menshi muri Canada? Je sais pas. Aico kisikwa no cishura ni le ministre de urizera ko cushoboka. Je ni bintu bishoboka no gukora ama négociation entre les États. Yego je cyo nsabira abajene nuko bagenda kwiga bakazana ubumenyi bwinshi. Tuza turaba diaspora turi inisare tukaja kuri stade turi benshi. Hari ibintu kuko nivyo bikenewe. Dans les années 80, je crois, nous étions 8 millions. Nous sommes rendus 13 millions. Donc, vous savez qu'il faut ahantu hari inguvu nyinshi naho gushira muri diaspora aussi. La politique nico gituma naje kibazo kubera ko batagize kugwiza la diaspora kuko bica automatiquement vyanjandra kugwiza les retombées za diaspora. Et sinigera nkonda nabagiye Serbie. Kubera ko bari obligé guca muri Serbie. Fallait ko Burundi bunegocia n'ubiriki. Kandi je me demande ambassade ukuntu umusenegale asaba visa yo kuja mu France. Kana ngenda direct. Ukuntu umusenegale afise accès kuja mu France facilement. Kubera ni France bwakoreje Senegal. Kubera ko atari yo même atari cyo Burundi bushobora kugira tushobora kuja muri Belgique facilement tushobora kuja muri Nuzi kuko umenga bijya bihugu umenga birorohera twe donc turi muri compétition comment réussir yuko twe déjà nous avons le plus de besoin kuko turi enclavé none twoshikari yagute cyo nico kibazo ntukimbaze nico kibazo nanje nibaza mugaje donne toujours dans la politique turacibaza ariko naho tutoba dufise inyishu unkunde ndagikoze nk'ubu unye kuja muri ibihugu by'Uburaya nka cyane ibijya bihugu bigize Schengen la majorité benshi bakunda guca mu nzira n'ubundi zitaba zizwi kubera sinzi ko ariko kuntu ibihugu bitigize ari cyo bivugana ariko toujours bashitse bakideklara nk'impunzi. Est-ce que hamwe kubwawe hamwe hoba umumvikano hagati ya za leta boshikayo bakitwa bakozi yaho kwitwa impunzi? Nagwa akarorero Canada na Peru baraza bagakora bagataha nta ngorane. Ega abazungu nabo bafite intérêt yuko abajene b'abarundi uko bigenda kose amujene w'Uburundi abuza akazi ngaha haraba jene nifise uwo twakoranye ngaha ku chantier il prospère très bien muri Zambia. Yagiye muri Zambia. Naye kwifuza ko nshobora kumujana facilement. Aba mason bashobora kuja kubaka n'ubuzi burondegwa, aba plombier n'ubuzi burondegwa. La jeunesse est là, nous avons la force. C'est à nous, c'est à l'État yo gushobora kurondera ukundi force yacu tuyigurisha. Uja kwisoko. Tuja kwisoko abanze ku ruhande n'u Rwanda ni Zaire ni Cameroun ni Mali ni wundi bihugu byo muri Asia navyo ni muri situation de développement mugurumva twe turafise force kandi ivyo watwa mutahe kabisa uko biri no mutahe foto hindura kwa mutahe singora ariko turi benshi abashinwa ni benshi mukandi bo ni baratera ingorane niyo force tugiye umurundi wese icifuzo mfise umurundi wese agiye akaba afise salaire décent muri Europe muri Canada muri Amerika muri Arabie Saoudite muri
muri China afise inguvu, izo nguvu arabika amahera mu Burundi, aragira ama projet mu Burundi bugira inguvu. Bon, nkunda kandi ngira ngo ndanakoreze kuri kano kabazo kajanye na Canada nyene. Est-ce que Canada murabona abantu bakiri bato biransa muri mu business yabo ari propre yabo nyene cyangwa hari abakora mu bigo bakora mu ma department ya leta? Yego abakora abarundi n'aba-entrepreneur yego ari n'aba-entrepreneur nk'ubu dufate ikene igihugu giteye imbere ikene igihugu giteye imbere nk'ubu nkaje nshaka kwiteza imbere ni nk'akahe kantu ngo turahurira bariya barafise ukuntu bitezamo imbere twe ngaho gusanga tuvyifashishije natwe byo dufasha. Ouais, nawe umuntu yoguha la méthode la façon de faire commerce muri Canada kuyadapta ngaha ugira ingorane ko hari amabarriere hari ni open muri Canada, ni commerce iri open yuguruye ibintu ni nta byo guca ku ruhande. Muri Canada sindigera nta mba obligé ku ntanga pourboire mugiye muri restaurant mugabo ari service fise ko droit mugurumva navyo ni ibintu byatanguye kera. Abazungu badushije ibintu byinshi n'abakera baradesize l'état de droit, c'est la loi, c'est écrit pied noir jaune. Turatonda twese turaba canadien, j'ai un passeport canadien, mon chinois c'est passeport canadien. Essayez de copier ça, cette histoire. Mu Burundi urabona ko haraba abana b'abavyeyi babo bahungiye ngaha mugabo abana bavukiye ngaha urabona ko abana bo muri Congo, abana bafise d'origine, des parents sont originaires mais les enfants sont grandis ici. Nabonye ko hari umwe akinira muri Nunze, yakinye muri Congo équipe nationale kubera atakine Burundi. Ni bintu processus de société zigenda zirevoluwa. Nous allons y arriver. C'est pour cela que l'objectif est noble. 2040 c'est noble, 2060 c'est noble. Abazungu bari kuva kera bo baradesize que c'est la loi kandi amategeko barayubaha. Nta bantu nabonye bahiriza amategeko nk'aba Canadien. Pour te dire feu rouge n'ijoro uri umwe naje ndahagarara ndumurundi nta yindi modoka mbona mugabo ntibinzamwo. Ahubwo nabonye ndavye umugenzi ari imwe mu province yo muri Canada yambwiye yuko yabonye nawe nyine ata modoka zihari mugani ku murango acha rirenganira akana kigo ngo kigahamagara police kandi bari kumwe ati papa oya yesa iyi ni violence. Yego kubera itegeko numva riri au-dessus. No merci. Okay, reka ngushimire cyane monsieur Jamal. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane kandi akanya nimba kakibakundiye mufise ibyo dusangi hari ikiyago runaka twosangiza abarundi n'abarundi kazi muzoduha akanya bibakundiye hanyuma tuzobitegura. Yego sa merci. Merci beaucoup kandi nagufateranije umabarire cyane dushimire cyane n'abafasha umwanya badukurikira tuzohuriye mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Homme du Changement. Bye bye.